ngo haribonekeza amasanganya mu gihugu cy'u Burundi kandi ngo agahitana ubuzima bw'abantu benshi. Aho mukuru w'ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana agashikiriza ko mu minsi mike cyane iheze mu ntara ya Karusi, mu Ruyigi, Makamba, Rutana, Bwambarangwe, mu Barazi hamwe no mu Gatumba ngo habaye amasanganya menshi kandi ngo agahitana abantu. Faustin Ndikumana mukuru w'ishirahamwe Parseme mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yashikirije n'ibituma yibaza ko byo bitera ayo masanganya. Reka tumukurikire. Uravye nk'ivy'amapiri migene bitangwa mu nyirana bitangwa muri igihe nyene bimeze uhabara ko aravuga yuko bakwibumbi by'amande ngo ku munsi ngo batarasho ngo batahinje perimi mu gihe giheze bazifise ugasanga kumbure haro n'abazironka uko nivyo nyene n'ibintu byo kwitondera ijaye na excès de vitesse nyene umuvuduko kuramye barabengera abantu bagenda cyangwa baduga izo ibintu bitera ko hariho ibyo bya contrôle technique harama imodoka ubona mwibaruka bati yinye rafise contrôle technique yo muri uta hariho abatwara mu kaburigwi imodoka zisa kaburigwi bigaze kwamba hariko za alcotest hari mauvais charge baro muri imodoka z'abantu z'ingibazi pakiya muraraba nkize ko ziratuka canke ziriko zirafata inzira zahe nyine abantu bapakirwa umurengiriki amamoto usanga abantu bari kubagenda ku matari batanu bane batatu amasinyo dosinyeriza usanga hamwe atahari n'ikibazo ati none ivyo none nibiba igipolisi kiri ngaho igipolisi kiri abapolisi abari ngaho ni ivyo ni nk'utwosigurirwa ko ibintu biba igipolisi kiri ngaho kandi ukabona neza yuko ataguhanwa ataki igipolisi kiri ivyo rero bimwe bica bigenza kuko uravye ni itegeko nyirirani itegeko rirahari ukaraba rero amartika mwamwe mbere avuga neza kubijanye neza n'ibyo ama excès de vitesse gutwara imodoka buriwe mauvais chargement amartikle neza riclare n'ibihano n'iki byose muri itegeko mugabo itegeko rirahari igipolisi kiri ngaho ivyo rero vyerekana rakora ibisigiture na irresponsabilité iyo bimaze kugera ngaho nta kindi kice kigaragara Shabiza ati izo modoka zibari zabandi zidakogwa ko zitagira gute nivyo bica bigaruka hanyuma twagize ibinduma dusemera bijanye najya amaji ari karahingu hero agena kwaza abantu akoze kwatuti izo modoka byuzi kora gusanga ari zo mutegetsi kana gusanga ari none bihebero umuntu abajeje gukuriza umutekano bagira bari yakurikiza ni ibintu rero baje cyane mu gihe ibintu byatwise tururira amategeko yanditse abo bimwe bikana polisi ari kwarabura ngaho mabarabara nyene umengo nta cabaye ico bituma dusaba ibintu byihuta bwa mbere hoho nuko hoba inama yihuta ku rwego hejuru kuri iki kibazo inama yihuta ku rwego rwo hejuru kuri iki kibazo kugira ashobore gufatirwamo ingingo abantu bikebuke afatirwe ingingo tugashaka no gutera kamo ko leta ibi bintu byo kuremereza amafaranga 2,000 ku bantu bari bafise amapermi mu misi heze ngo atashe kuyahinduza ugasanga twaremerwa n'amande n'ibikije bintu nawe nyene nibyumvikana hanyuma ikindi nuko hoshobora kuba campagne de sensibilisation iboneka abo bafise amasosiyete y'abashoferi bakajamo bakumvishwa hanyuma ragatamufata ingingo z'ibihano ziboneka sanction ziboneka semba kuteza kurikirwa abapolisi bari babirimo bagashobora kugira amankete bagahanwa biboneka bashobora kurukwa ibitune muri cyo ubutwara polisi de rurage tukafata ingingo ziboneka atabishoboye bakabuja cyaka tanga imiho uko ibintu byinshi kubana abatwara polisi zofata ingufu zikwiye kugira ivyo bintu barabe yuko vyo ushobora gufata ingumbira abitwa bigishwa aya masosiyasiyo y'abashoferi atwara izo modoka baje hamwe n'abategeze kuraba icoko hanyuma ikindi nuko tuvuga tuti n'abanyagihugu bemera kuzabara pakirwa nk'impuze ibintu bitumvikana muri bihugu by'iwacu
abanyagihugu bemera gupakirwa nk'inuze nico kiba tufasaba yuko nuko n'abanyagihugu bafashwa bemeye gupakirwa nk'intuze nabo baca amande nabo nyine abanyagihugu bemera gupakirwa ari umuyoro mu imodoka imwe babibona uwo muntu atazi kwihaga kumenya twaziwe abanyagihugu bafata imodoka barenze umuyoro nabo nyine baca bacibwa amande igipolisi nabo nyine bayiba